Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari amakuru menshi aba adushikira tuba tugira ngo tubashikirize, ico usabwa nta kindi uretse kuba waravyonze kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uje uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ni babiri bahoze ari abizigirwa bakomeye ba Perezida Nkurunziza. Mu bihe bidasa hari igihugu barungitswemwo guserukira Uburundi. Mu bihe bidasa kandi bose se yarabahamagaye bataraheza ikiringo kugira bamufashe mu ngorane yaba atewe n'abo bagendanye. Amaherezo yabaye mabi cane. Abo bantu ni bande? Ico gihugu baserukiyemwo Uburundi ni ikihe? Abo bantu nta bandi ni Colonel Germain Ngendakumana na General Major Godefroid Niyombare, bose baserukiye Uburundi muri Kenya. Ambasaderi Germain Ngendakumana ninde? Yeremiya Ngendakumana yavutse ku wa 16 Kigarama mu mwaka w'1954 Ikiziguro muri komine Bukeye mu ntara ya Muramvya. Azwi nk'umuntu w'umwete kandi arinda. Yamye afise indoto yo gushika kure mu buzima. Mu gihe yari yarangije amashuri y'inderabigisha mu mwaka w'1982, Yeremiya yaciye arondera ingene abandaniriza muri kaminuza yigisha ivy'ubudandaji. Ayironkamwo urupapuro rw'umutsindo mu bijanye n'amakori. Mu nyuma yarabandanirije iyindi kaminuza yigenga yigisha ibyo gutunganya amashirahamwe y'ubutunzi. Inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye, Yeremiya Ngendakumana yahavuye yifatanya n'abari ku rugamba muri FDD. Yarabaye mu mabanga akomeye y'umuhari. Mu mpera yaranawubereye umuvugizi. Aho CNDD-FDD yahagarikiye intambara, Colonel Germain Ngendakumana yarasubijwe mu buzima busanzwe abandanya ibikorwa vya politike. Muri 2005 Yeremiya Ngendakumana yaratowe nk'umushingamateka. Uwo mwaka nyine gushika muri 2006 yaragenywe kuba uwugendanira Perezida Nkurunziza. Yeremiya Ngendakumana yagenywe guserukira Uburundi muri Kenya, ariko ntihatevye kuko yatumweko muri Ruhuhuma 2007 mu nama nkuru ya CNDD-FDD yabereye i Ngozi yo gukombora umukuru w'umugambwe Honorable Hussein Rajab. Muri iyo nama idasanzwe, Colonel Germain Ngendakumana yatowe kuba umukuru mushasha w'umugambwe CNDD-FDD. Germain Ngendakumana afatwa nk'umugenzi adasanzwe wa Perezida Nkurunziza. Muri 2010 haratanguye kuvugwa ko yoba nawe afise indoto yo kuzokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu, ari navyo vyamuvuyemwo ko ubutegetsi bwa Nkurunziza budashobora kuvyihanganira. Muri 2012 Germain Ngendakumana yarasubirijwe na Pascal Nyabenda mu burongozi bw'umugambwe, aca arungikwa mu nama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EALA. Umwe mu bagize inama y'inararibonye ya CNDD-FDD, Honorable Germain Ngendakumana yarahanuye Perezida Nkurunziza muri Ntwarante 2015 ko atokwitoza mu kiringo ca gatatu nk'uko yobona ko cazanira amahano igihugu. Ibyo byongereje kumugira umwansi wa Perezida Nkurunziza, maze muri 2017 aca arasaba ubuhungiro mu mahanga. Muri 2020 Honorable Germain Ngendakumana ari mu bashinze umugambwe PDG, afata n'umugambi wo gutaha kugira yitoze. Uburundi buramwankira. Ageze i Kampala mu Buganda. Yahavuye atahuka mu gihugu muri 2021. Ambasaderi Godefroid Niyombare ni muntu ki? Godefroid Niyombare yavutse mu mwaka w'1969 mu gisagara ca Bujumbura. Mu mwaka w'1972 Godefroid Niyombare yabuze umuvyeyi wiwe Paul Niyombare, yari umuyobozi w'ibohero rikuru rya Mpimba. Yishwe co kimwe n'izindi ncabwenge z'abahutu uwo mwaka nyine. Godefroid Niyombare yakuriye mu Kamenge arezwe n'umuvyeyi umwe yari asigaranye. Godefroid Niyombare arakunda kuvuga ko ibyo bihe bitoroshe yaciyemwo mu bwana byatumye akura hakiri kare, azezwa amabanga yo kuba responsable w'umuryango akiri muto cane.
Narirya yari umwana w'ikinege, umubyeyi wiwe yamwigishije akiri muto kumenya kwifata no kwihagararako mu bihe by'amagorwa. Akiri muto niwe yavuga ijambo habaye imanza mu rugo. Umubyeyi wiwe ntiyemera ko baja kurondera uwundi mugabo aza kuvuga ijambo kandi nawe yarabyaye umuhungu. Godefroid Niyombare yize amashuri mato mu Ngagara, ayisumbuye nayo kuri Lycée du Saint-Esprit mu gisagara ca Bujumbura nyine, aho arangirije amashuri yisumbuye mu mwaka w'1991. Godefroid Niyombare yarakoreye ishirahamwe Onatel, anariserukira mu ntara za Kirundo na Ngozi. Godefroid Niyombare yinjiye akiri muto mu muhari Parmehutu inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye mu mwaka w'1993. Godefroid Niyombare yahavuye aja kwifatanya n'abandi muri FDD mu mwaka w'1995. Muri uwo muhari Godefroid Niyombare yarajejwe amabanga akomeye kugeza no ku rwego rwa Commandant de Region. Aho CNDD-FDD yahagarikiye intambara, Godefroid Niyombare yashizwe mu rwego rw'abitwa aba Etat Major Integre. Mu nyuma agenwa kurongora igisata kimwe mu biro bikuru by'igisirikare c'u Burundi. Muri 2005 General Niyombare yagenwe kuba icegera c'umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare. Muri 2009 naho agenwa kurongora ibiro bikuru by'igisirikare. Mu mateka y'u Burundi, General Major Godefroid Niyombare yabaye Chef d'Etat Major General w'igisirikare c'u Burundi ava mu bwoko bw'Abahutu. Ayo mabanga yabayemwo gushika muri 2012. Uwo mwaka yagenwe mu biro by'umukuru w'igihugu nk'umwe mu bahanuzi bakuru ba Perezida Nkurunziza. Mu rugamba rwa FDD, Godefroid Niyombare yahahuriye n'umugenzi akomeye cane yitwa Petero Nkurunziza. Uyu basangiye byinshi, babanye muri byinshi. Aho batahukiye mu gihugu, Godefroid Niyombare yarabaye igihe ku kirimba kwa Perezida Nkurunziza. Aho abereye umukuru w'ibiro bikuru by'igisirikare, Godefroid Niyombare yari mu bategetsi binjira mu biro by'umukuru w'igihugu badasabye uruhusha, banabonana igihe cose avyipfuza. Ikindi General Niyombare yasa n'uwisangije nuko yari muri bake bashobora kubwira umukuru w'igihugu iciyumviro cose babona kibereye, ntiyatinya kumubwira ibyo abona ko bitagenda neza. Ibyo biri mu byamuteranije n'abandi bategetsi batipfuza ko Perezida Nkurunziza abwirwa ukuri kose, binatuma anakurwa mu burongozi bw'igisirikare. N'igihe agenwe mu biro by'umukuru w'igihugu, bamwe banka ko aguma avugana na Perezida Nkurunziza ntako batagize ngo yigizwe kure rwose. Mu mwanya wa mbere yoba yasabwe kuja guserukira Uburundi mu Busuwisi no mu Bufaransa. Hose arabyanka kugeza aho umukuru w'igihugu amwisabira ko yoja muri Kenya kubera yatinya ko bagenzi we bahava bamugirira nabi. General Major Godefroid Niyombare yagiye guserukira Uburundi muri Kenya muri 2013. Muri 2014 induru zariko ziraduga gahoro gahoro mu gihugu no muri CNDD-FDD ku bijanye n'ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Mu ntango za Munyonyo 2014, abajenerali 13 bahoze bagwana muri FDD barandikiye urwete Perezida Nkurunziza bamusaba gukura mu mabanga Generali Adolphe Nshimirimana yatwara iperereza na Generali Arengiyome Bunyoni yari umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu. Izo ntwazangabo 13 zabona ko abo bagabo babiri aribo bari bishe igihugu mu mpera za Munyonyo 2014. Perezida Nkurunziza yarabogoje Nshimirimana na Bunyoni kugira ashobore gushigikirwa n'abajenerali mu bijanye n'ikiringo ca gatatu co kurongora igihugu c'u Burundi. Niko guhamagara General Major Godefroid Niyombare amukura muri Kenya atarangije ikiringo, amugena kurongora iperereza ry'igihugu. General Niyombare ntiyari mu basinye rwa rwete kandi Nkurunziza yamufata nk'umuvukanyi. Mu mezi 4 yamaze mu burongozi bw'iperereza, General Major Godefroid Niyombare yaragerageje kwegera imirwi itandukanye y'Abarundi, aranavugana n'ibihugu bitandukanye ku kibazo cy'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Kandi ico gikorwa yari yagitumwe n'umukuru w'igihugu.
niko gutegura raporo yanditse yerekana ingaruka ico kiringo kizogira ku gihugu no ku mugambwe CNDD-FDD. Amatohoza yari yakozwe n'iperereza imbere y'uko General Niyombare agenwa yari yerekana ko uwo CNDD-FDD yari gutanga wese ngo yitoze mu kibanza c'umukuru w'igihugu yari gutsinda ku rugero rwa baba 62 kw'ijana. Raporo ya General Niyombare nayo yerekanye ingene Perezida Nkurunziza yitoje ubwa gatatu bizoteza inturika mu gihugu, ingene abanywanyi ba CNDD-FDD bazocanamwo n'ingene Uburundi buzofatirwa ibihano. General Niyombare yahanuye ko Perezida Nkurunziza atokwitoza ku neza y'igihugu na CNDD-FDD na cane ko bari bazi ko intsinzi ibona mu gihe botanga uwundi mukandida uwo ari we wese. Perezida Nkurunziza yapfuye kuronka raporo ya General Niyombare mu minsi 2 gusa yari ihagije kugira ngo abe amukomboye mu mabanga. Hari muri Ntwarante 2015. Mu minsi yakurikiye General Niyombare yarahaswe kugandagurwa n'umuryango wiwe urabangamirwa ku buryo bukomeye cane. Ku wa 13 Rusama 2015 General Major Godefroid Niyombare yagiye imbere y'umurwi w'abapolisi n'abasirikare bamenyesha ko batembagaje ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza mu ntumbero yo guhagarika ubwicanyi bwariko bukorerwa abanyagihugu bari mu myiyerekano biyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Iryo tembagazwa rya Nkurunziza ntiryahavuye rikunda, General Niyombare aca arahunga igihugu. Ikintu gitangaje cane ni ingene ibyo General Niyombare yatanze muri raporo yiwe muri Ntwarante 2015 byabaye byose. Naho uwayahaye raporo atayikunze, biraboneka ko uwamuhanuye we yari yubahutse kumubwira ukuri. Ni gake cane abakuru b'ibihugu baronka abahanuzi bababwira ukuri cane ku bitagenda neza. Abanywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera ibyo twari twabateguriye muri ano makuru. Ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone aka ni karyo keza ko guvyondaho kugira ngo uko ducijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe byiza nivyo ndabipfurije.